Hari umugani w'ikirundi uvuga ngo ubwenge burarahugwa, ushobora kubita n'uw'ikinyarwanda kuko abarundi n'abanyarwanda dusangiye umuco. Uwo mugani niwo tugiye guca irya nino mu mavideo muzogenda murakurikirana kuri ikinyamakuru LIF Media. Ubwenge burarahugwa. Kubera iki duhisemo gukoresha uwo mugani, akaba ariwo tugiye kuzako. Ni video muzogenda mukurikirana mu bice bitandukanye mu kijanye n'uno mugani, mu bice bigera kuri 5. Muri episode ya mbere tuvuga yuko tuzoraba igituma abakurambere canke abasanzwe badukuriye barumana izuba bavuze ko ubwenge burarahugwa. Kubera iki abakurambere bavuze bati ubwenge burarahugwa? Muri episode ya kabiri tuzoraba ahantu umuntu ashobora kurahurira ubwenge. Tuzoraba amasoko 10 canke source 10 umuntu ashobora kurahuramwo ubwenge. Ayo masoko na yahe tuzobira muri episode ya kabiri. Muri episode ya gatatu tuzoraba kuri umugani w'ubwenge burarahugwa. Tuzoraba kubera iki hari abantu babana n'abanyabwenge ariko ntibigere bagira ubwenge. Tuzoraba inzitizi 10 zituma umuntu adashobora kurahura ubwenge. Nayo muri episode ya 4 izoba ibanziriza ihera isozera, tuzoraba imice 10 y'ubuzima uyu mugani ushobora guhindura umuntu canke ubuzima bw'umuntu, ahantu mu mice 10 y'ubuzima ashobora kuyifashishamwo igatuma ihindura mu mateka y'akazi canke ibikorwa vyiwe muri iyo mice y'ubwo buzima bwose. Ariko kandi mu gice gisozera arico episode ya 5 tuzoraba uburyo 10 bwo kwimenyereza canke kwitoza kurahura ubwenge no kubukoresha mu buzima bwa misi yose. Reka twitangurire na episode ya mbere. Twavuze yuko episode ya mbere turabira hamwe ku mugani ubwenge burarahugwa. Kubera iki abakurambere bavuze ko ubwenge burahugwa? Kubera iki? Ubaza ko ari kubera iki wewe? Ndabaramukije, jewe nitwa Wilfried Irambona, ikinyamakuru ni LIF Media. Mukore subscribe hanyuma muhawe ikaze muri zino episode zose. Nuwazikurikirana zose uzakora ivyigwa bitandukanye kandi by'ingenzi mu buzima bwawe. Hari umugani umwe w'ikirundi canke w'ikinyarwanda nkuko tutatanga tubivuga, umaze imyaka amajana uvugwa n'abakurambere canke abasanzwe badukuriye mu myaka, ariko abantu benshi bawusigura nabi canke ugasanga ntibawutahure neza. Bavuga bati ubwenge burarahugwa. Ariko iyo ubajije abantu ico uwo mugani usigura, uzosanga inyinshi zitandukanye. Hari abavuga ko bisigura kwiba ivyiyumviro vy'abandi, hari n'abandi bavuga ko bisigura gukopa. Sinzi ko muvyumva, copier coller, gukura ikintu ukagiterura nkuko cari ukagikoresha nawe nkuko kiri taco hindiyeko. Abandi nabo bavuga ko umuntu akwiye kubika ubumenyi bwiwe kugira ngo ntibwibwe. Ngo ahubike ubumenyi bwiwe kugira ngo ntihagire umuntu abwiba. Ariko kandi none twokibaza duti ivyo byose twavuze by'ivyiyumviro by'abo bantu byo nivyo koko niko umugani usigura? Mbega abakurambere baba bashaka kutwigisha kwiba ubwenge bw'abandi canke hari ikindi kintu cishije muri uwo mugani baba barashaka kutwigisha? Uyu munsi tugiye gukora urugendo rwimbitse. Ntitujya kugarukira gusa ku nsobanuro y'uwo mugani, ariko kandi turaja no kuraba ico abahinga bakomakomeye ku isi bavuze ku vyerekeye ukwiga, gusangira ubumenyi no gukura mu bwenge. Turaja kugereranya ivyiyumviro vyabo n'ubwenge bw'abakurambere b'abarundi n'abanyarwanda. Kandi amaherezo ushobora kuja kwibaza uti mbega jewe noba ndi umuntu arahura ubwenge canke ndi umuntu yibaza ko atakindi yo kwigira ku bandi? Imbere yo gutanga inyishu, reka tubane twibaze tuno tubazo 5. Ikibazo ca mbere, kubera ko umuntu ashobora kumara imyaka myinshi yiga ugasanga yize amashure menshi ariko ugasanga adafise ubwenge, ugasanga ntafise ubwenge bwo gukemura ibibazo vy'ubuzima kandi yize amashure menshi? Coro cibaza kubera iki umuntu ugasanga yize amashure menshi ariko ugasanga ibibazo by'ubuzima bimuhanze biramunanya gukemura? Ni kubera iki? Ikibazo ca kabiri, kubera iki hari abantu batize amashure menshi ariko ugasanga bagira impano canke ingabirano zo gukemura ibibazo vy'abandi? Ibibazo vyabo bakabikemura, mbere bakagira n'ingabirano no gufasha abandi gukemura ibibazo vyabo. Ikibazo ca gatatu nico tugezeko, muzoza kurimbura muri ino video mu kino gice canke muri ino video giye kuvuga ku bwenge burarahugwa. Mbega ubwenge buravukanwa canke burigwa? Ico ni ikibazo ca gatatu. Ikibazo ca kane kibazo giti ni kubera ko abantu bamwe batera imbere n'ingoga kurusha abandi kandi bose biga ibintu bimwe?
ugasanga mwese mwiza akazi kamwe, kumbe mwiza igifundi cyo kwesara umuyaga nkuba ariko ntimwateye imbere kumwe, ugasanga mwese mwarize urudandazwa canke mukora urudandazwa ariko nimutera imbere kumwe. None ni kubera iki? Biva kuki? Ikibazo ca gatanu, mbega kurahura ubwenge ni ukwiba ivyumviro vy'abandi canke n'ikintu ciza umuntu wese akwiye gukora? Kuba ari ukwiba ivyumviro vy'abandi canke n'ikintu gifasha umuntu. Niwagumana natwe rero gushika kumera ino ikiganiro canke ino sezo no kwita tugiye kwiraba ku bwenge bwene buharahugwa, uzobona ko uwo mugani ushobora guhindura uburyo ubona kwiga, akazi, urukundo, ubuyobozi n'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Uravugira ibibazo vyinshi ugasanga ibintu vyawe niko biracamwo, uzobona mwino mice yose y'ubuzima ko yuko uwo mugani ushobora kubwera ngira akamaro mu gihe ukurikirana ino video gushika ku ntango, kuri episode ya mbere gushika ku ya gatanu, uzobona akamaro kanini ufise mu buzima bwawe mu guhindura ubuzima bwawe. Reka dutangure neza cyane. None siguro y'umugani nyakuri nyamukuru ni yihe? None insiguro nyamukuru y'uno mugani ni yihe? Ubwenge burarahugwa bisigibura ko ubwenge butava mu bwigunge, bukura iyo umuntu yigira ku bandi, iyo yumviriza, iyo yitegereza, akabaza ibibazo kandi akemera gukosorwa. Ijambo kurahura mu Kirundi rifise insobanuro yo kuvoma cyangwa gukura ikintu aho kiri kugira ngo ukironke. Nk'akarorero ijambo bakunda kwikoresha kenshi iyo umuntu agomba gucana. Yagomba gucana araraba mugenzi we yacanye akagenda karahura. Ntabwo aterura imbabura yiwe ngo aze gushasuka mu yiwe, oya akuramo ikara rimwe cyangwa dukara tubiri dufise umuriro ufadika dushobora kumufasha kugira ngo imbabura yiwe ishobore kwaka. Nkuko umuntu aja kuvoma amazi ku isoko, nkuko umurimyi aja kuvoma canke kurahura imbuto nziza kugira ngo atere, reka dukoresha imvugo yo kuvoma canke kurahura, uko nawe no kuja gukura nkuko twabibonye mu nsiguro ikintu ahandi kugira ngo ucifashishe iwawe. Nkuko rero abo bantu bose babikora muri ubwo buryo niko n'ubwenge buvomwa canke burahugwa. Ariko aho buvomwa si mu ruzi, buvomwa mu burambe bw'abakuru, buvomwa mu nyigisho z'abavyeyi, buvomwa mu burambe bw'abakozi, buvomwa mu bitabu, buvomwa mu mashure, buvomwa mu makosa yacu, mbere no mu makosa y'abandi. Aho hose niho dushobora kurahurira ubwenge. Nico gituma abakurambere batavuze bati ubwenge buravukana, ahubwo bavuze bati ubwenge burarahugwa. Aho abantu benshi none bawusigurira nabi ni hehe? Aha niho mbona ko abantu benshi bakunda kwihendera. Harabibaza ko uwo mugani uremesha umuntu gukopa cyangwa kwimura ivyumviro vy'abandi, agafata ivyumviro vy'abandi akabizana uko nyene akaba ari byo acakoresha kugira ngo avyifashishe mu buzima bwiwe. Ariko kinyamakuru LIF Media ndetse n'ubushakashatsi twakoze ntituyibona gutyo. Uti kubera iki? Kuko iyo twihweje umuco w'abarundi n'abanyarwanda, kurahura ntivyigeze bisigura kwiba. Bisigura kwigira ku bandi, kwakira impanuro no gukura ivyigwa nyamukuru ku bumenyi bw'abakurusha uburambe. Aho hambere umwana yarigira kuri se, umwigeme akigira kuri nyina, umworozi akigira ku mworozi amurusha uburambe, umwami nawe yaragisha inama. Nubwo yari afise abantu bamuhanura, agahanuza kugira ngo afate ingingo, nubwo yari afise ubudahangarwa, akaba yari afise ijambo rikuru, yarigira ku bandi. Ivyo byose byari uburyo bwo kurahura ubwenge. Nico gituma jewe mbona ko cakimwe kinyamakuru LIF Media n'ubushakashatsi twagize, tubona ko uwo mugani utaduhamagarira kwiba ubwenge bw'abandi, ahubwo duhamagarira kwicisha bugufi no kwemera ko ata muntu n'umwe ashobora kwiyigisha byose, ahubwo tukagerageza kwigira ku bandi. Socrate yavuze ati nzi ko hari ibyo ntazi. Reka tuce tujabuka tuje mu bugiriki bwa kera. Ahari umuhinga wa filozofiya yitwa Socrate. Filozofiya ni icigwa gifasha abantu kwiyumvira, bayita ngo étude science de la raison, icigwa gifasha kugira kwiyumvira ibintu bifise ishingiro. Yitwa Socrate. Yavuye kuva mu mwaka y'amajana 169 gushika mu mwaka y'amajana 399 imbere yivuka rya Yesu Kristo. Ico gihe ntibari bwatangure guharura kubava kuri rimwe kuduga, ahubwo bava kuri nko kuri 10 bamanuka 9 8 7 gushika kuri rimwe. Ni umwe mu bantu bagize uruhara runini mu mateka y'ivyiyumviro vyo kwisi. Akenshi abantu benshi barakunda kumenya nk'ivyiyumviro vyabo vyigwa kw'ishure. Hari ijambo imenyerewe cyane rimwitirira, yavuze rigira riti I know that I know nothing. Ati nziko hari ibyo ntazi. Ati nziko
ataco nzi. None yashaka kuvuga iki muri no jambo uno Socrate? Yashaka kuvuga ko umuntu yumvira ko azi byose aba yugaye umuryango w'ubwenge, nubwo nta bindi binasubira kumenya. Ariko ngo uwemera ko hari ibyo atazi acitangura kubaza, kwiga no gukura, agakurira mu byo yiga, mu byo yigira ku bandi, kubera ko ntababona ko yihagije, ababona yuko ari ibyo akeneye gukura ku bandi cyangwa kwigira ku bandi kugira ngo bishobore gutuma yiteza imbere canke yunguka mu buryo kanaka. Mbega none ibyo ntibihuye n'uno mugani wacu? Uwemera ko akeneye abandi niwe ashobora kurahura ubwenge, uwemera ko akeneye kwigira ku bandi niwe ashobora kurahura ubwenge. Ku rundi ruhande Confucius nawe yagize ati kwigira ku bandi nibwo bwenge nyabwo. Reka tuve mu Bugiriki tuje mu Bushinwa bwa kera. Hari umuhinga akomeye yitwa Confucius, abantu bakunda kugira iby'ubushakashatsi baramuzi. Yabayeho kuva mu mwaka wa 551 gushika mu mwaka wa 479. Abo bose babaye imbere y'ikuza kwa Yesu Kristo ngaho ku isi. Muca mwumva ko tari bwatanga guhera kuri rimwe tuduga ngo dushike kuri no mwaka tugeze ko 2026. Ico gihe yavuze ati when I walk along with two others they may serve me as my teachers. Yagize ati when I walk along with two others they may serve me as my teachers. Mwenye majambo yavuze ati iyo ngendanye n'abantu babiri canke barenga umwe wese ashobora kugira icanyigisha. Mbega siko n'abakurambere bacu babibona? Nico gituma umuntu afise ubwenge akavuga ati jewe ndabizi byose, ahubwo avuga ati reka numva ico wundi azi hari ico noshobora kumwigirako. Ubushakashatsi bwa Carol Dweck bugira buti ubwenge burakura. Sigwa ko bufise buva bukaduga bukebuke, burakura bukebuke. Iyo kugira ikintu gikure nuko kibanza kuba gitoyi. Inyuma yo kuba gitoyi kirakura bukebuke intambwe ku yindi. Kuko umuntu atera igitoka agatera gishitsi caco bukebuke bikagenda kiranaga kikaduga gushikaho yamura igitoki. Canke igiti agatera akantu gatoyi yaba ari nk'ivoka kakakura bukebuke mu nyuma y'imyaka kazokwamura ivyamwa n'ubwenge rero ngo burakura. Hari umwaka wa 2006 aho no muhinga mu by'inyifato yitwa Carol Dweck yasohoye igitabo yise Mindset. Ati mu mutwe canke ivyiyumviro. Mindset. Muri ico gitabo yerekanye ko hari abantu babiri. Harabiyumvira ko ubwenge bwabo budashobora kwiyongera. Ariko ngo hari nabemera ko umuntu ashobora gukura biciye mu kwiga no mu gukora. Yise iyo nyifato ya kabiri growth mindset. No kuvuga ivyiyumviro bikuze canke ivyiyumviro bikuru canke ivyiyumviro bihambaye. Ubushakashatsi bwiwe bwerekanye ko abantu bemera kwigira ku bandi, kwakira impanuro no gukosora amakosa yabo aribo batera imbere cyane. Mbega ivyo ntibihuye n'ivyo abakurambere bavuze bati ubwenge burarahugwa? Ikigo ca mbere gikomeye rero dushobora gukuramo, iyo dufatanije ivyo abakurambere bavuze n'ivyigwa vy'aba bahinga dusanga ubutumwa ari ubu bumwe. Ubwo butumwa ni ubuhe? Ubwenge si ikintu umuntu yiharira, si ikintu umuntu afise avuga ati ni canje gusa jewe bwite. Ahubwo burakura iyo wemeye kubaza, burakura iyo wemeye kumviriza, ubwenge burakura iyo wemeye gukosorwa, ubwenge burakura iyo wemeye kwigira ku bandi. Uwanga kwigira ku bandi ashobora kumara imyaka myinshi ariko ntakure mu bwenge. Ariko wishisha bugufi akabaza, akumviriza kandi akigira ku bandi niwe agenda arushiriza kugira ubwenge. None mu gusoza kino gice cyambere tuvuga iki? Nimba byukuri hari kibazo gikomeye gisigaye tokibazo duti nimba ubwenge burahugwa, none ni hehe burahugwa? Ninde dushobora kuburahurako? Kandi ni kubera iki hari abantu bamara ubuzima bwose bataraburonka kandi babanye n'abanyabwenge? Gasanga umuntu yakoranye n'umuntu aciye ubwenge, umuntu mu madiriyo canke mu byakora byose yamaroranirwa, ariko gasanga uwo muntu nubwo bamana uwe ntakintu karamwigira ko gutavuze ku bwenge bwigwa ku bandi, nawe ubwenge ntibukura. None ivyo biva kuki? Mu gice cya kabiri kino episode cyangwa muri episode ya kabiri kino series y'ikiganiro kiko kiravuga ku mugani ubwenge burarahugwa, tuzokwihweza amasoko 10 umuntu ashobora kurahurako ubwenge. Dushiremo ingero canke uburorero bwinshi bwo mu Burundi no mu gihugu cy'u Rwanda, hamwe n'ubushakashatsi bwa Albert Einstein, Anders Ericsson na Daniel Kahneman
bwerekana ingene umuntu yubaka ubwenge mu buzima bwa misi yose. Mwakumwe nanje Wilfried Irambona, ikinyamakuru ni LIF Media. Dusubire mu biganiro vyo hanyuma. Mwakoze cyane kubana kumwe nanje kuva mu ntango gushika mu mpera za kino kiganiro. Mukore like kugira ngo ibiganiro muza muraronka bizotume bibashikira vyoroshe. Mukore share canke musangize kino kiganiro abandi mubona ko bakeneye kuronka ubumenyi buvuye muri kino vyigoro vyo kurabira hamwe, ko twavuze ko ari kwigishanya. Je muranyigisha nanje nkagerageza kubigisha, ndazana topic tukaganirako kugira twigishanye. Murashobora kuja muri commentaire mukavuga muti aho wavuze uku je ndabibona gutya, gutyo tugerageze guhanahana ivyiyumviro bishoboye gutuma dushika kure bivanye n'ivyo twigishanya. Dusubire muri episode zikurikira. Mukore subscribe. Bye bye, hasta la vista, ciao.